Basore b'abatutsi barandeheje n'abahutu barimo inzego baba ambasaderi ivy'abatwa bi specific kuko baragiriwe ikumirwa ryarindi rikomeretsa umutima, vya bindi hari nk'imanza bakabatumira wasanga babashize hariya mu ngundu y'igitoki, uwubashe akabashira mu gikoni canke akaraba inzu icumba c'inzu abashiramo, uwo rero yaba abubashe. N'ikimenyamenya la constitution de notre pays iradukumira, bwirizwa shingiro biradukumira. Iyo bariko baravuga yuko Uburundi bugizwe n'abahutu n'abatutsi n'abatwa, mugabo ugasanga ni 60% hutu, 40% tutsi, 30% femmes, abatwa bagaca baba en chiffre. Ijya ni discrimination nayo nyene tubona kandi dukora kandi dukomeye kandi turabitora vuba ijana kwijana. Mwamaze kumva yuko mazina igice nzirira umutwakazi adateye amazi ngira ntangure bishimire ambasaderi Estelle wakoze cyane. Aka kantu mvuze ko aha karanyongeye imyaka myinshi cyane, Imana imuherekeje. Hanyuma mvuka mu ntara ya Mwaro ya kera ahantu mu Kibugu Kayokwe, hanyuma ngira ngo sinzi amayetape yoca ko kugira yarutse, ariko muri rusange abatwa vrema baragiriwe ikumira mu mpande nyinshi, novuga ari socio-culturel, ari économique, ari politique na intellectuel. Reka intellectuel ze kubishira muri socio-culturel kuko mpereye kugene nabayeho ubwana bwanje yaramahoro kuko twari twagererewe n'umuganwa adukura, kandi badata arabaha amatongo kuva ku mwonga gushika ku misozi, nta nzara twigeze tugira kuko bararima bakongera bakabumba. Hanyuma ikibazo nagiye kugira ntoye ikibazo cyo kuja muri secondaire, maze gushikayo navuye mu Kirundo Ikiganda rero n'ubu bariko barabandanya bica abatwa, bari abantu bakumira abatwa. Umuryango warakoranye imbere y'uko ngenda kugira ngo data ntantware kuri iryo shuri, hanyuma data aranga kuko yari yaramaze kubona experience mu Buganda, yarigeze kuroberayo arabona ineza yo kwigisha abana cyangwa abanyeshuri. Hanyuma maze yindwi hari abana bakwigana mu gihugu bari bazi, baca batanga rero kugenda bazana abandi bana mw'ishure. Tumaze kuja muri recreation nagiye ahari hicaye abakobwa babiri bimuravya, umwe yitwa Christine uwundi Speciose. Nicaye iruhande yabo barambaza ngo mw'ishuri iwacu ngo hariyo umutwakazi, ca ndaba hirya, hamaze akanya baca barapfa hasi, baca bantandumwe. Nanje ngiye ndabakurikira mbona abana b'abanyeshuri, yari ishuri y'abakobwa, bantaye hagati ndondera kurengana. Aho ndiko ndaca bagaca basunika bakasubiza mu nzira, ahandi ngiye guca bagaca basubira bakasunika, kandi bagenda bandiye inyuma. Hanyuma rero cagira amahirwe baca baravuza inkengeri yo kuja ku meza. Tugiye ku meza duhejeje gusenga, abanyeshuri bose nk'amajana 3 bose bavugiriza induru rimwe, umutwa.
turicara hariho ibyo baruriramo ibyo kurya, umwe yaheraga iyindi yaheraga hariya. Je nari nicaye nkahariya urumva nijye nategerezwa gutangura kwiserera, kubera iyo nduru bampaye ica biranga ko niserera. Hanyuma responsable w'ameza acaraza arankura hasi acantwara mu biro kwa directrice yari umubirigi Sere Nowela. Hanyuma ndadodora ndinjira ndicara imbere yiwe, nicara imbere yiwe duhamika umutwe, arambaza ngo tuye tutsi, ndahakana. Aca arambaza ngo tuye mutuwa, caraduka ndira. Umva nari umwana muto yagiye kuri setiye myaka 10, kuko kare twatora amashuri yo kujya muri segondere hakiri kare. Hanyuma acatwara kuryama. Bukeye lo mouvement abaza bandaba banjyanira inzara abongoreranira ko ndi umutwakazi byaciye hagarara. Sinzi icyo yakoze, ntacyo nigeze menya. Byaciye hagarara, hari dimanche, bwacaga dimanche. Hanyuma ku munsi wa mbere muri septième niga twicara ku 30 ntitwari bake. Je nicara ku murongo uri imbere y'ameza ya mwigisha. Hanyuma buke atanu bariciye, yaciye ankura hamwe imbere acajyana hari inyuma, acaguza n'undi mwana yari yicaye inyuma. Twicara karongo alphabétique. Hanyuma kuva iyo saha nari nko muri 5 ba mbere sinasubiye duza urutoke mu ishuri. Ari nsanzwe ndi umwana ndi active dynamique, azi ubwenge, no ku kibuga sinasubiye gukina. Ntasubiye kuduza urutoki rero abana hajya bariko baratumenyereza kuvuga igifaransa, alors que puisque amajambo nk'ayo tuyashyire mu mafraze. Hanyuma nkaza numva abana mu ishure ngo Libera n'oreve toi le doigt, alors qu'elle sortait de la classe. Ikindi ngo si Libera ne veut pas lever le doigt, qu'elle sortait de la classe. Ibintu bene ibyo. Hanyuma mugabo igice giheze umwaka uheze baciye banjana kwiga mu Kibumbu iwacu ijya NFA, niyo ndaciye njya kwiga. Hanyuma rero ndaronka ikipe y'abagenzi ndamererwa neza. Ivyo bindi byasubiye kugaruka ndi umukozi wa leta. Ego nigisha neza, nabifise abo ba Estera bankunda mu ishure, abana barankunda. Kandi classe yanjye wasanga izi igifaransa bazi kuririmba, ku minsi mikuru baba bambere. Hanyuma mugabo habaye iminsi mikuru, kuko mu Kibumbu twaba tugira des soirées dansantes. Hariho umuzungu w'umupatiri yitwa Donesi, yarakundana jeune, yama ariko araduha umuziki, n'abaja Bujumbura baraduka. Hanyuma rero urumva rero muri uwo muziki mu gutanga ukaza ubona umuntu wa mbere avuye hariya aje kuntora, mbaye uwa mbere kuri Kristo. Ariko naratamba neza. Hanyuma urumva rero kubwira ngo abandi bose bamenye ko hari umutwakazi, bongoreranire ko hari umutwakazi, canke hari mariage bampa gusereza ajya amatable d'honneur kugira abantu bahari bamenye. Ikindi naco
hari abaronsa abashitsi n'abamuri home defiye y'ababikira, abantu baronsa abashitsi ukazobona baraje kuntora ngo igwa hano muramutse abashitsi, nta bandi baza kubwira, baza kubwira jewe ngende kuramutsa abashitsi babe baranyerekana yuko umutwakazi. Hanyuma basore b'abatutsi barandeheje n'abahutu barimo nzewuko aba ambasaderi. Urumva rero ikindi naco jewe vraiment nibaza yuko ivyo abatwa biri specific, kuko baragiriwe ikumirwa ryarindi rikomeretsa umutima, vya bindi hari nk'imanza bakabatumira wasanga babashize hariya mu ngundu y'igitoki, uwububashe akabashira mu gikoni canke akaraba inzu icumba c'inzu abashiramo, uwo rero yaba abubashe. Sinigeze mbona babashira muri cercle y'abandi. Babona mu minsi iheze abakenyezi babashira ukwabo hariya ruguru, abagabo ukwabo. Urumva abatwa nabo baba bafise ahantu babashira. Ivyo nakuze vraiment ndabibona ndi umwana twiga muri primaire. Hanyuma ndaza ama mariage mixte yo atanguye ubu niho bitanguye. Hanyuma je nibaza yuko kubera iryo kumirwa bagiye baragira, kuko umuvyeyi yaba insécurité abona umwana wiwe ari muhira, umwana akaba akumva ko ari muri sécurité ari kumwe n'abavyeyi. Nico gituma mubona mu batwa hari amabando menshi, kuko twe twagiye turigisha wasanga canke twiga nk'uwo mwigisha yangiriye ivyo, hariho abandi bagiye barabigirira abandi bana ugasanga babicarika ku ntebe yabo, cyangwa ugasanga mu ishure ntamuhamagaye mu izina, ugasanga amuhamagaye ngo wa mwana w'umutwa we, abandi bana bakabonerwaho kumuzomera. Nico gituma higeze igihe abavyeyi b'abatwa batarungika abana ku mashuri, bagira impungenge z'uko baba bakumiriwe ku mitumba, mu mihana, mu kibano, bakibaza bati umwana wanje atiriwe hafi yanje ntamubona, baza kumufata gute kw'ishure? Mwigisha abandi bana biza kugenda gute? Kuko twebwe twize twama turiko turiruka, haba hariho inekipe y'abana b'abahungu, hariho ahantu hitwa ku Muyebe ho higa abahungu, natwe mu Kibumbo hariho parti yigamwo abakobwa n'iyigamwo abahungu. Abahungu bo mu Kibumbo ntacyo batubwira, ariko abo bo ku Muyebe duye baratwirukana cane. Hanyuma ibyagiye biraba mu batwa, urabona no muri politiki ingene bagiye barakumirwa. N'ikimenyamenya la constitution de notre pays iradukumira, bwirizwa shingiro biradukumira. Iyo bariko baravuga yuko Uburundi bugizwe n'abahutu n'abatutsi n'abatwa, mugabo ugasanga ni 60% hutu, 40% tutsi, 30% femme, abatwa bagaca baba en chiffre. Ijya ni discrimination nayo nyene tubona kandi dukora kandi dukumira kandi turabitora ijana ku ijana. Est-ce que twese ntidukontribuwa muri discrimination politique? Urumva rero ibyo twovuga ku batwa uretse na economique, ivy'amatongo ubona ukuntu bimeze, tugira amahirwe uno munsi dufise umurongozi w'igihugu avyumva, abitahura, ariko arakora uko bishoboka kugira ngo amafrustration yabaye kubera discrimination bihere canke bigabanuke, kuko nimba ari ikintu kibabaza nikijya kirafisira kirakomeretsa, dufise ibikomere vyinshi mu bato.